Kw'igenekerezo rya 30 Ntwarante uyu mwaka ishirahamwe Regideso ryarasohoye itangazo rimenyesha ko ata muntu yosubira kurisha amafaranga abanyagihugu bavoma amazi ku mabombo rusangi. Muri zone Kanyosha iyo ngingo irubahirizwa, mbere hari n'izindi ngingo zafashwe nkuko vyiganwa n'abanyagihugu twasanze kuri rimwe mu mabombo rusangi twagendeye. Ubunye nta mafaranga barihisha, biramaze imisi bikeyi bahora barihisha ibido 5 kuri senkani. Ego ico leta yagize nico c'abantu bavoma amazi kuri gusa, natwe twari dusanzwe twogereza utumodoka ngaha kuba baratubujije, ibituguryoheye natwe duca tubura ico dufungura guhera ejo niho batubariye niho kwandika basohowe na Regideso kwaje. Barasaba ishirahamwe Regideso ko ryo kongereza amazi kuko ayo bafise adakwiye. Ico twosaba nuko nyene boza baratanga amazi hose mu makaritsiye yose bakayatanga ku buryo atahantu atabombo ryogira umuhagaro w'abantu benshi. Abantu bose bo mu yandi makaritsiye no mu Busoro hari abava mu Busoro iyo za Busoro bakava iyo za Nyabugete bakaza kuvoma ngaha, ugasangira ibombo ryuzuye ko abantu benshi, hari igihe ushobora gutaha utavomye kubera ubwinshi bw'abantu, kubera mu yandi makaritsiye ku yandi marobine atamazi abari bo no ko yandi marobine nayo yandi marobine yose ari mu makaritsiye adashobora kuronka amazi nuko nayo boyaha amazi. Tubibutse ko iyo ngingo yafashwe mu ntumbero yo kurwanya ingwara ziva kw'isuku rike na cane ikiza ca kolera bivugwa ko catanguye kwibonekeza mu mihingo itandukanye y'igihugu c'u Burundi.